kuko hari umunsi imanza zizocibwa bivanye n'ivyo twavuze nk'uko muri Matayo handitse, Matayo 12 umurongo wa 36 na 37. Yari Yesu ariko aravuga. Ndababwira yuko ijambo ryose risunitswe n'impwemu abantu bavuga bazoribazwa ku munsi w'amateka. Plus tuzovuga menshi niko tuzobazwa byinshi. Ku munsi w'amateka tuzobazwa ivyo wavuze nibihe. Amajambo yawe ni azotuma utsinda canke ni azotuma utsindwa. Rero twiyubare mu byo tuvuga. Wisengere nanjye nisengere. Ururimi rwacu rwama ivyiza. Ururimi rwacu ntiruzotujane muri gehinomu, ariko rube uruvuga ivyubaka bizotume dutsinda kubera ivyo twavuze. Umuntu ntiyicwa n'ibimujamwo, yicwa n'ibimuvamwo. Imana idufashe rero turabe ibimvamwo nibiki. Usuzume. Mwari muzi yuko hari igihe n'urugo rushobora gusamburwa n'akarimi. Uretse kwisamburirako ugasanga wagiye gusamburirako na mugenzawe. Kandi ukusamburirako mugenzawe nawe baca hirya bakagusamburirako. Imana idufashe. Cyangwa umuntu akikura ko agahuzu wenye nubwi watawunda kamukuyeko ariko agakuweko n'akarimi kiwe. Abarundi nibo bavuze ngo umuntu arashobora kuneganega aho anegugwa. Ukagenda uneganega ugasanga uri kuranega aho unegugwa. Mu rugo uranegugwa kubera karimi, mu muryango muri rusangi bakaba bakuzi, uratinda ukaba ikimaramari. Tangura wiyumvire mwishira hamwe mu muryango wagutse mwishengero. Nta kintu kibabaje yuko iyo abantu basambuwe nawe ugasanga umuryango birabateranije kubera wewe warukwiye kugira isoni, warukwiye kumaramara. Amashengero arashobora gusambuka kubera karimi, abantu bagasubira namwo. Mu igihugu kirashobora gusambuka kubera akarimi. Bibiliya ivuga ngo ni kibi kibishe n'umuriro utongora. Akarimi karashobora kudomeka igihugu mu mwanya mutoya, ariko ntidushobora kucubaka akarimi tukivuga menshi. Imana idufashe cyane. Ni wiyumvire rero, mbega ndumugora avuga make canke ndumugora avuga menshi? Uko mbayeho mu muryango, uko mbayeho mu ishengero, muri korale, hahandi muri ryashira hamwe, hahandi muri babagore bo mu migambwe hariya, mbega ndumugora avuga make canke ndumugora avuga menshi?